Yes, bakunzi bikimenyesha makuru kibonobono media ndagarutse kandi ijwi ni David Tuyisabe benshi bazi ku izina rya kibonobono twaherukana kuwa 19 uku kwezi nyene kwa Rusama aho twari mu Kayanza niho bamwe mwaheruka kumva ijwi ryanje ariko no munsi ndi hano kandi kugira ngo ndabashikirize uko biriko biragenda ku munsi ku mwanya isaha ku isaha umunota ku munota isegonde ku yindi nidusinzira kuri kibonobono media tukaba tubashikiriza bishasha bijanye n'ishirwa mu ngiro ry'umugambi wa kibonobono uyu munsi Imana yabikoze mu metropole yose tumaze tugendera twashitse no muri metropole nziza ya Karusi babonanye n'abantu b'Ikarusi abantu beza abantu batuje abantu batubwiye ngo bagenda buke buke uri kurankurikirana uri w'Ikarusi uri muri Australia uri hariya muri Amerika uri ku mugabane wa Buraya canke muri Afrika utego gutwi ugumane ngaha nanje ngaha kuri kamera wibaza ko ngiye kukubwira iki ngiye kukubwira ivya wa mugambi nyene umaze imisi wumva canke ugiye kuzobandanya wumva kuko waratanguye uzokwigera usubira inyuma hano rero ndakubwiye urabe abantu bagiye kuduserukira muri Karusi ku rwego rwa metropole cyahoze ari intara ya Karusi ariko hano mugambi twita metropole abatowe bagiye kuduserukira ubarabe ni bande ushobora kuba wari ubazi binakunda unabarondere muvugane vyinshi bakubwira ivyunguka kuko twebwe tuyaga ivyunguka twagiye rero turabona umudamu mwiza imbere ya kamera cyo ndiko ndamuraba kandi nawe uriko urabiraba ndazi ko bibona kameramani uciye utwenga nakubahwa muri bande mwatowe kuba bande hano muri Karusi abanyakarusi na jewe ndimwe tubitege kwiki ntabwo ariko twagutoye watowe n'abanyakarusi baguhisemo mbega hajya waba umaze igihe kingana gute muri uyu mugambi wa kibonobono ariko utaratubwira igihe wari uyumazemo wawumvise gute kugira utebe uwisangemo biva mu kibonobono hanyuma nivyo vyatumye imba motive yuko nojamwe uwo mugambi kandi nkabona kuko yuko ari ikintu jabuka amazi natwe nk'abarundi tukavavanira n'ubukene mu banyagihugu umufuko ukaronka icyo ubika umuntu nawe ukaronka icyo ufungura okay aho nyene uratubwiye yuko wasunitswe niko wumvise ibivamwe yego waducira ku mayange bibiri canke bitatu mu biva mu kibonobono wakunze gose vyatumye uca winjira mu mugambi jewe narakunze cyane amavuta ava mu kibonobono kuko nkimara kuvyumva nkamara kubimenya bikaza nini Karusi misanzwe ndi mu bantu bambere batanguye kubizana nini Karusi umugambi amavuta yo naratanguye kuyatora ndayisiga hanyuma hari ingwara nari ngwaye ku rukoba ngo nirikiragenda buke buke nubwo itaragenda cyane nikumva zuko ngira nabona nari ndayigwaye igihe kirekire ariko nibaza ko biriko biragenda neza ko yandiko ndabona impinduka cyane kindi naco nuko naryohewe cyane ko yoba ivamwo karubira murabona cyane yuko ubitugora kwiyuguruza vy'ukuri cyandavuga ati kweri iki kintu situkifate nk'abanyakarusi yego okay uraje rero mu mugambi urinjiyemwo ugeze naho utogwa wiyumva gute kuba utowe guserukira abanyakarusi bose mu mugambi udasanzwe nk'uwo nukuri ndaryohewe cyane niteka rya mbere ntangere ntewe mu buzima mu bisanzwe jiwe kuko nta hantu nari bwatware oya sinari no mwishure natinya kuba umudereki ariko ubu nyene ndumva nezerewe cyane ndabiryoherewe nta ngorane nimwe kandi ndiyemeje yuko nzobakorera ibishoboka byose abanyakarusi dutere intambwe turonke ibyo dufungura ibyo n'amafaranga tubika mu mufuko
asha tumererwe neza cyane. Utwaye ubwa mbere uciye utwara ikintu kirimo ubugari. Yego Wiyumva cyane. gute? Nukuri ndaryohewe cyane n'iteka rimwe ntangere. Hari umuntu w'ikarusi ubu nyene yoba ariko arakuraba Yego. akaba yifuza kukuyagisha Yego. kumbure yarumvise umugambi w'ikibonobono yarasanzwe afise amakenga Yego. ariko abonye ko hageze aho karusi ifise abayiserukira batowe kavuga ati kanegere ndababaze bo uko babibona kugira nanje mbemu bifuza kuvugisha Yego. bakuronke ku nimero iyihe uzitubwire mu kirundi no mu gifaransa. Bondonka ku nimero 65 10 73 68 canke kuri 68 23 89 93. Ego 65 10 73 86 68 23 89 93. Tukaba dusanzwe dukorera aha Karusi Centre impande ya Interbank. Murakoze namwe tubashimire. Yego. Okay, reka twakire uwundi munywanyi mu Nyamutahe kumbure turabona tumwite Mutama canke tumwite kwitende. Karibu cyane. Murakoze cyane. Jewe ku mazina yanje nitwa Simbayobewe Priva. Nkaba mvuka neza neza muri intara ya Karusi muri komine ya Nyabikere. Nkaba rero ninjiye muri umugambi kibonobono abasanzwe naratanze umutahe kugira ngo nifatanye n'abandi mu iterambere ry'igihugu. Uvuze umutahe imbere yuko tumenya icyo watorewe ubushatse kuvugira. Umutahe mvuze ijambo umutahe no kuvuga ni ikintu kiva mu bintu vyiwanje jewe nyene hama nkagishira hamwe n'abandi kugira ngo kizongirire akamaro kumwe iwanje jewe nyene kumwe n'abagenzi twa turi hamwe. Kukumvise ubwa mbere yifuza kumenya ivyo umutahe usabwa muri kibonobono nanga. Umutahe usabwa muri kibonobono umutahe wibanze n'amafaranga 12,000 by'amarundi. Ego. Ariko umuntu afise gushiramo menshi aremerewe. Mu mugambi w'ikibonobono baratubwira neza yuko umutahe wibanze ari 12,000 ariko n'ubishoboye ashobora kuduza umutahe urenga ayo kugera ku rugero wenyene yumva afise ko ubushobozi. Uno munsi hari amatora watowe ndico gituma uri kuri kamera watorewe kubande tukwitege kwiki. Uyu munsi muri ntara Karusi mu mugambi kibonobono habaye amatora. Jewe rero natowe nko kuba icegera cy'utwara koperative kibonobono muri ntara Karusi. Ico mwonyitega ko canke abanywanyi bikibonobono bantore bonyitega ko ubwa mbere ngiye gukora ibishoboka vyose na cyane kugira ngo umugambi waguke kuko uyu mugambi ushise ngaha ubushashe ariko jewe nk'ico bonyitega ko nkuko bantoye ngiye guca aho nshoboye hose kugira ngo ubwa mbere umuntu asigure uwo mugambi n'iciza c'ikoperative kugira ngo abanywanyi biyongere gusumba uko uyu munsi twari tungana. Akoze cyane. Karusi ni imwe mu turere tugize Kirimiro bivuze yuko harimwa cyane. Mbega haraho warigeze kubona ikibonobono hano muri Karusi? Jewe kuva mvutse gushika uyu munsi narakuze nivyo numva ijambo ikibonobono ariko iryo jambo ikibonobono nkaryumva ku basokuru no ku bapapa tuvyara. Naratembeye gatoyi nkaho mperereye ndabona igitegwa c'igiti c'imeza kiri mu gashamba mu micamo bita ikibonobono ariko rero sinari bwamenye ikibonobono mbega ni iki akamaro kaco ni iki ariko warakibona. Ego. Maze kumva ivyaco ubu rero muriteguye kukirima n'ikihe ugiye gukora kugira ngo abene gihugu b'Ikarusi barime ikibonobono? Ico ngiye gukora kugira ngo abene gihugu b'Ikarusi barime ikibonobono ubwa mbere no kubegera hama umuntu abigisha kandi basigurire umusaruro n'ico ikibonobono kimaze haba ku muntu haba no ku munywanyi. Kuko ubonye yifuza kuvugisha kuronke ku nimero iyi
kumbonye yifuza kumvugisha arashobora kundondera ku nimero 68 amajana 27 amajana 340 canke 65 amajana 218 amajana 310 amajana 397 68 207 340 ou 65 218 397. Urakoze cyane. Ushobora kunyibutsa kandi izina ryawe? Ku mazina yanje nitwa Simbayobewe Priva. Urakoze. Tugushimire. Yego murakoze namwe. Ndahaye mwakeye namwiriwe kubariko barankurikirana. Ku mazina nindi ku Masawerize abatari bake baranzi ku marezo social nkuko tugirana ibiganiro. Nkabasanzwe mvuka mu ntara ya Karusi muri commune Mutumba. Uyu munsi ntewe iteka ridasanzwe turi kumwe n'indongozi za Kibonobono iri mu ntara yacu nziza ya Karusi, aho twatewe iteka mu gikorwa cyo gutanguza ishira hamwe ku mugaragaro mu ntara nziza yacu ya Karusi, aho hari hatumiwe abanyagihugu batari bake natwe twisanze turimwo kuva tutangwe kumenya bese Kibonobono ni iki gifitiye akamaro akabarundi kuko twara tuvyumva mu mateka y'abasokuru bacu mu myaka iheze, kandi natwe twarahoranye ibiti by'ibibonobono tubikoramwo amavuta yo kunyonga ibidirigi n'ibindi, ariko ubu tumaze kumva umugambi watangujwe na David akadusigurira mbese Kibonobono ni iki kidufasha iki, twavuye natwe twihutira cyane kumwegera. Uyu munsi rero yaduteye iteka yashyize mu ntara nziza yacu ya Karusi, aho yari kumwe n'abanywanyi batari bake natwe turi kumwe, aho turangije igikorwa dutanguza ku mugaragaro koperative Kibonobono iri mu ntara nziza yacu ya Karusi, aho nanje nagiriwe amahirwe yo kuba muri bake batowe kugira ngo baserukire abandi mu ntara nziza yacu ya Karusi muri Kibonobono iri. Rero jewe mpejeje kwizegwa n'abene gihugu ku gice cyo kuba udasanzwe mu biro by'utwara Kibonobono iri mu ntara nziza yacu ya Karusi. Rero kubwanje ndanezerewe cyane kuko nari navyipfuje, twabisavye kenshi duciye ku marezo social. Uyu munsi badushize ku kivi ku metere n'ubwira twari dusanganywe, tugiye kongera ko kuko twari tumaze kubwira abatari bake, kuko turamaze kwegeranya abatari bake muri Kibonobono iri mu ntara yacu nziza ya Karusi. Hanyuma jewe nkayirize by'ukuri ku munezero mfise uca tuja ku kivi na none, ahubwo tugende ku mugaragaro. Murabona ko tuza twamaze koronka n'ibikoresho ngendano, ubaho tuzoca bazotubona batubaze urunganwe abatama n'abatamakazi batubaze ati bega iyo myambaro mwambaye n'imyambaro ki. Tugiye rero kubivuga ku buryo bwagutse, tubwira abatuzi n'abatatuzi ivya Kibonobono iri. None rero mu kurangiza aka kanya mfashe notera kamo cyane cyane abantu bo mu ntara yacu nziza ya Karusi na cyane cyane muri commune Mutumba mvukamwo. Nisi nziza imera, ibibonobono ndabibona no mu matongo wacu birahari, hariya mu Kagano, mu Gwangara, mu Nkubara, mu Bibara za Sagara, Gisimbo waga, baze bagura imbuto za Kibonobono iri guko zirahari hano mu biro Ikarusi zirahari. Ibiro biramaze gutera intambuko aha musi ya Intere Bank, abatahazi bazotubaza tuberekeze. Rero mpamagarira mpereye mu muryango wacu, mu nshuti n'abavandimwe abo twiganye, gwagwaruka rukeneye inoti Kibonobono iri ije kubinyisha. Rero reka nshimire cyane David yemeye kwitanga gashiki Karusi atuzaniye umugambi. Ico twomusaba nuko dusabira impusha muri leta y'u Burundi, harakenewe ko dukorera mu mategeko tukamenyekana mu buryo bugaragara mu nyandiko no mu bikogwa. Nkasozera mvuga nti inzamuzira rakenewe mu gikorwa cyose, kandi nitunga rusangi ridukomoka ko rikonyarika tugarukako. Twebwe rero nk'abaheje gutogwa muri komite nabo mubona inyuma yanje, tugiye gushira ingufu hamwe dushike ku kivi dukorane n'abavyifuza bose. Mu gusozera hari abambonye ubwa mbere, hari abumvise irijwi bifuza kuvugana natwe kugira ngo bamenye vyinshi muri Kibonobono iri, barashobora kuntora ku nimero 62 88 78 70 iyo mushobora kuyinsanga ko no kuri WhatsApp 62 88 70 39. Turabashimiye cyane abadukurikiranye mwese. Murakoze. Je nitwa Sanubwa Silvestre, bambuka mu ntara nziza ya Karusi, ikomine Shombo.
benshi barahazi bita ku Masanganzi abise urungano rwinshi twakuranye abarahije kunoma mu bantu kwita ko ari intumwa z'intara za Karusi uburimyi bw'ikibonobono benshi baranza babyifuza bashobora kundondera akambaza umugambi neza ko ndawuzi sanzwe nagereye n'uburongozi genzi byinshi kurusha n'abanyakarusi abanyakarusi bamwe babimenye mu nyuma wanje inyigisho bazirose nyuma yiwanje ndazize kubarusha bifuza kumbaza byinshi ubimbaza kusanzwe shika no mu biro bikuru turingi ko nobona mu Burundi abo bafisa kangonongono canke kibombaza nzina byinshi kuri ku murongozi mukuru dariwe n'imbono David nze kuri byinshi abogera amakenga yo kuri kimwe na kiriya mukimbaza nta ngorane nshira hari kwere ndayifise hama iruhande yo kwegera n'imbono kibonobono sanzwe ndi umushoferi muri kibonobono je ndabunguruze baja hose iruhande y'ibyo mizonga misi yose nakoze igishoferi ndi mu mekanisi nta garage iteye imbere mfise ariko nitwa de garage mfise abahungu benshi bakazi sana garage iteye imbere gose ego nduga nayo se turayikora nta kimwe tudashoboye mugira ikibazo imodoka yamufanya arashaka kundonde nimero ngenda yibahe soba agize agapane nk'irabara canke moteri yagonze anyifuza gusigisha ibintu byose ku modoka ndashoboye cyane n'abashoferi nabyo abashoferi benshi bose basaba kundondera ugakora ibikorwa benshi Imana icubahiro nimero nshaka kuntora ko ni 65 majana 981 majana 521 ni WhatsApp ikoryo no murango singaranze mu telefone mu gifaransa ndayibwe 65 981 521 ama bakoze wanyitse mwaya mabanga nzira ko nzobabera intumwa nziza zonyitura bose nzobasiruhira bra adafite nimero yanje shaka kundondera ku nimero 685 amajana 981 amajana 521 murakoze murakoze no munsi kuno munsi uri hejuru niteka ntangere twatewe n'abarongozi ba koperative ikibonobono ku rwego rw'igihugu aha mu ntara yacu ya Karusi ryariteka ntangere bwo kongera kubakira uheruka bari bongeye bari batugendeye bugurura ibikorwa nyezina no munsi naho bongeye kudutera iyo teka kandi baje mu gikorwa cyo gushiraho indongozi zisirukira abahurikiye muri koperative y'ikibonobono mu ntara yacu nziza ya Karusi nanje ku mazina nitwa Nibaruta Jean Claude sanzwe mvuka i Karusi aha muri commune Buhiga nongeye gukenguruka imbere y'izi kamera ziki kinyamakuru kibonobono media niteka ntangere mutikuki nanje nabaye mu bizerwa mwizo ndongozi zigiye kubaserukira mwino ntara nziza yacu ya Karusi mu gisata cyo gukwirikirana ubutunzi bwanyu ahanini jewe uyu mugambi w'ikibonobono nabibona ku marezo sosiyo bisirikira nkibaza ati nivyabida abantu bigirira ibyabo kubera ntawo bideha hariho benshi baje birangira ibyabo tutazi iyo bihereye nagumenya mu makenga rero aho nyene yerekwa gi koperative ikibonobono mushinga ntahe David adutereye iteka ubuheruka kazi no ntara yacu ya Karusi yewe nahaciye nduburengana ariko sinzo ko ntagatima gakubise aciye mpagarika gakinga hirya gatoyi ndegera ndumviriza nko mu minota idashika nka 20 numvirije ibintu uyu nyene ko yari karayaga nukuri narakozweko kubera ko nashitse ntihenze nashitse ari karavuga ku bijanye n'akamaro k'iki gitegwa c'ikibonobono ubundi jewe babona kuriye nabibona mu mitongo mu bitoki nkibaza ni bya biti ni bya
shurushuru bikorana n'indi miruko jewe no kuri sinobesha iyo hataba David ibi bintu by'ikibonobono je nta kintu nakimwe ari ndabiziko wanashaka ntarumviriza n'ivyo biyago bya David jewe sinari bwafate n'umwanya amatelefone turayatonze twigwa turaraba ibi nabiriya sinari bwafate umwanya bwiti reka ndabereye mabigi ibintu ariko baravuga n'ibiki ariko hagati aho ndiko ndumviriza uwo mwanya David atuyagisha yatugendeye jewe naciye nihutira kuraba kwiza imbuga ngurukana bumenyi mbega iki kintu ibi bintu ariko aravuga rero manivyo cyandi documenta nyene mu intellectuel ndaraba vy'ukuri iki giterwa cy'ikibonobono fatiye jewe kuvyo na nonde ndaba akamaro kaco ni fumbire na David yarabitubwiye amababi yacu mu bisanzwe ikibonobono ubirabe nta kintu na kimwe cacu cyo gutakara ningira akamaro kuva mu muzi wacu gushika David yaratubwiye yuko izi mbuto zacu turetse aya mavuta ari ngira akamaro kuba yihere kuba shobora kuyanwa arafise yaratubwiye ko afise akamaro mu bibazo vyo munda wanashaka naha twari mu ikoraniro hari abanywanyi benshi bagiye barashinga intahe kubera ko baciye barabitahura batangura kuyihereza mu mwanya nyene yaratubwiye yuko bya bibazo by'ibitoro twirirwa turumva hirya no hino ikibonobono kijari nyinshi je rero maze umwanya ndiko ndatega amatwi ibiyago vya David mw'uwo mwanya tugendera jewe nariyumviriye ndavuga ati kumbe yakawa vya biterwa njya kamazi vya ya pama caca ivya biki twakuze twumva burya ikibonobono naco kije kibisumba aragaheta aho nyene sinasamaye faranga narinda dufise mu kwinjira baratubwiye yuko hasabwa umutahe mu gifaransa action imwe ni amafaranga 12,000 ariko bitabuza yuko uburenza ayo mafaranga ashobora kwinjira ashobora gushiramwo miliyoni 2 n'ayarenga naciye nkwakwanya cadegera abo bari bagendanye ewe naciye nkebuka ca ndinjira aya mafaranga ndahariha ca ndinjira ariko mu nyuma yaho naragumye ngendera ubu bari batoye ngo aserukire intara ya Karusi basanzwe bakorera ha inyuma ya Interbank gatoyi kubera nsanzwe ndi munyakarusi narahagendeye ndabasiguza ndashishoza ndaraba abantu buke ndatohoza na za mbuto batubwira ubu nyene zirahari naye nivyo ndiko ndavuga nivyo niboneye izo mbuto zirahari uzishatse ubu nyene urashobora kuzironka niko guca nkebuka rero uno munsi naho nyene nongeye kwitaba ikoraniro Imana nteyiteka rero nizewe mu bagiye kurongora abandi mwino ntara ntari we ndarandirira hanini no gukenguruka nongera ntera kamo uyu cankuriye nivyukuri urashobora kuba wumva ibintu kibaza ni vya bindi vyaba bandi baza kavuga bakagenda nubusumani iki ariko uraza tugeze urabe twizeho tutazoguhemukira ivyo je ndakubwira nivyo maze kubona mwuno mwanya mutowe maze kubera ni ku munsi no ku rwego rw'igihugu amakuru uko biba biriko biragenda no muryango wagutse twese turimwo turavyumva ubutumwa uko bigenda tuguma tuvyumva ku munsi ku mwanya amakuru y'ibi bintu twayaronka wanashaka ubutuvugana bamwe n'imbuto twamaze kuzegereza uca tuja ku kivi ejo canke hirya yejo bitiriko turavuga muzovyibonera ntarandiriye kwari gutera kamo nkenguruka namba ntera kamo uyu cankuriya muza niyo mitahe tuje hamwe abakera baramaze ngo ubugirigiri bugira babiri afarasa nabo ngo niyo fera force muze tuje hamwe vraiment tuje hamwe vya biterwa ndabuka amazi ya madolari ca gitoro niki dukeneye dukore vraiment ikibonobono kije nk'inyisho wabashobora kunkenera kuri ibi canke biriya kubera uko biri kose hariho iki canke kiriya dusumvya ubutarinjira mwono mugambi arashobora kuturonka kuri nimero 61 907 228
61 amajana 97 amajana 228 canke kuri 61 331 449 61 amajana 331 amajana 449. Izo nimero zose kuri WhatsApp urashobora kuntora. Ntera kama cane abajene twahoranye ku ishuri maze ngira nkweze imyaka hafi 3 mpejeje, ndabatera kama vraiment. Ndazira majorite tuja ku mashuri tuvuga ngo turindiriye ubuzingo ibiki ibicange biriya, muze tuje hamwe dushira inguvu hamwe murabe ubwo buzi dukeneye ku bandi natwe tuzobutange byento. Murakoze cyane. Ego murakoze cyane kumpa aka kanya ushobore kubwira abakunzi banje abanzi n'abatanzi ko ubu nanje nagiye mu mugambi wa Kibonobono Oil. Benshi muhora mubona ndayipostinga ku ma Facebook ku ma WhatsApp, ariko nanje sinabwamenye akamaro kavyo canke ngo bija hehe, navyumva kurya ngira ngo namwe benshi hariho benshi usanga bavyumva batarabibona. Ego ubu rero nishikiye ngaho Ikarusi kuri centre. Reka kwanza manze nidondore bamwe, hari gihe bamwe munzi n'abandi mutanzi. Ku mazina nitwa Basabose Serge, nkaba mvuka Ikarusi komine Nyabikere, umutumba nitaba, ngira bamwe baranzi, nkaba nkora ivyari mikashi. Ego no musi nagirwa amahirwe yo kubonana no watanguje umugambi Kibonobono Oil. Ndashimye Imana kuba yemeye ko mba ngaha aye mubona ndi, kuko ni ryambere mvugiye kuri micro, ni ryambere ngira mu mbonye mfise micro nkuko. Ndashimye rero kubona nagiriwe amahirwe nkatogwa kuzoba umudirege wa metropole ya Karusi, no kuvuga iyi ntara ya Karusi. Nkazoba ndongoye ico gisata, nkazokorana n'abandi mu gutunganya neza ico kirimo c'ikibonobono. Mu majambo make abantu benshi twarakuze tubona ikibonobono, benshi ndibaza twabona abavyeyi babihigamo imihago bijya biti bafatisha ibitoki, nitwa tuzi yuko harimo ubutunzi tutazi. Uno musi rero ntongiriwe amahirwe cane yo kubimenya neza, mbonye n'uwabitanguje n'uwagunduye iryo banga ry'ukuntu twicaranye indya zihiye muga tutabizi ukuntu bimeze. Ego ndashimye cyane rero kubona, ndanezerewe kubona niboneye nkabona ukuntu ibintu bimeze. Nagomba ntumirire abagenzi banje, inshuti, abagenzi, abanzi n'abatanzi, nimuze turime kino kintu, nimuze tukirime cyane kuko kirimo amafaranga cyane. Ego twarondera ubundi tugashakisha n'ahandi, mugabo ntikitubuza ko twokirima, kujya turime ibigori, turime ibiharage, gushiramo kamwe ntaco bitwaye, hama twironkira amafaranga kuko n'amafaranga y'agaciro. Ego jere ndagiriwe amahirwe ndashika ngaha aye ubu nabibonye neza. Nagomba nsabe abagenzi banje abanzi n'abatanzi muze dukore, no kuvuga nagomba ndabahe inimero uzobona arico ashaka ko twomufasha tukimufasha, kuko twatahuye byinshi, twamenye byinshi, twabonye benshi tutari tuzi, baradusigurira ibintu byinshi ntovugira ngaha kuko usanga ari birebire. No kuvuga mundondeye no bereka aho muca, nkabereka ukuntu bikorwa, hama tukabijamo twese, ntazogira uvuga ngo warikoranye sinikoranye. Ndabibabwiye no kuvuga nimero y'uwanje ni 68 30 94 90 68 32 94 92. No kuvuga uwonkenera yondondera, niyo nkoresha WhatsApp nkayikoresha no ku nimero isanzwe. No kuvuga yondondera ikora ijoro n'umutaga. Ego murakoze cyane. Nanje ubwanje mbahaye mwiriwe, aya masaha nayo kuramukanya ngo mwiriwe, kubera ko muri aka kanya niyo masaha ageze ko kuramukanya mwiriwe. Ku kazina kanje ubumbonye bwa mbere kuri iyi interview ni Twanduwimana Janine, nkabamva mu ntara ya Karusi, nkabamva mu komine ya Gihogazi. Hanyuma muri aka kanya je ngaha imbere yanyu kugira ngo ndababwire ibijanye n'umugambi na koperative Ikibonobono. Ikibonobono ni umugambi mwiza nyakuri mu bijanye n'akamaro twagiye tuvyumvamwo. Turashimiye cyane umushefu wacu aturongoye atwara ku rwego rw'igihugu
ariwe David kubona yashitse mu ntara yacu ngaho Ikarusi turamukengurukiye kandi turamukeje twari twarifuje kubonana nawe ijisho murindi twamubona ku mafoto ku ma YouTube tutazi uwariwe ariko iyi sana aka kanya tukaba twamubonye amaso mu yandi turamukengurukiye cyane turakengurukiye n'inshuti bagendanye abo bazananye mu modoka bose turabashimiye hama ikijanye n'umugambi wa koperative ikibonobono notera kamo ku bantu bariko baranyumva ku bantu bambonye kuko noshinga intaye yuko bwawe bwa mbere mvugiye kuri iyi interview kandi nkaba nteye kamo abariko baranyumva bose bari mu mihinga itandukanye yuko koperative ikibonobono ari ishirahamwe nyakuri nyaryo kandi ridufitiye akamaro keza ku bantu rero boshobora kundondera ndiwo mu ikomine ya Gihogazi ariko nkaba nkorera ha kuri centre Karusi abantu boshobora kuntora ku nimero 68 60 15 11 mu gifaransa ni 68 60 15 11 hama murakoze. Nitwa Nyirandanga Jean Berkimas nkaba mejeje guteka ndabanyakarusi kugira ngo nshobore gutwara gusarukira urwego nkenguza bikorwa muri koperative ya Metropole ya Karusi. Ubwa mbere mbanje gushimira vyimva mutima nshimira umuyobozi wa koperative ikibonobono ku rwego rw'igihugu nyakubahwa David Tuyisabe. Imana yakoresheje uwayo adasanzwe kugira ngo agirire akamaro imiryango itari mike nk'uko twagiye turavyumva mu bindi bihugu mu nyigisho twagiye turaronka, aho usanga imiryango itari mike yagiye irisononora ikaronka ubuzima, mbere n'abana babo bakivyara bakiri bato babashije mu mitahe bakazokura bazi yuko ko bafise amakone atanico bakoze, bigatangara bivuye kuri intambwe nyene turiko turakora cyo kwinjira muri koperative Kibonobono oya. Jewe rero ikindi cyo kurikira nuko nosaba umwene gihugu wese cyane cyane w'Ikarusi muri dusangi, uwo wese yoba afise amakenga yo kwinjira muri Kibonobono oya ntayigeranye nka idese tubona Ikarusi turazi ko cyo kintu kigeze kubaho, aho haje abantu biyitirira yuko baje guteza imbere abantu mugako mudusanga n'abayescro kubijanye na koperative Kibonobono. Ivyo mubishire kure ntihagire n'umuntu n'umuzo vyitwaza, ndazi ko hari abantu turabarundi turazinanye hariho nabo maze kubimbaza, ariko ivyo sivyo kuko hari amategeko abigenga ni kintu cemewe n'igihugu. Biriya bintu ntawe uzi byari bicyo ntawe vyitanya n'ivyo, ahubwo nyabona turabe imbere ntitugume turi nyuma. Iki giterwa igituma ndahamagara ko ari wese iyo gitara kuko gifisa akamaro, mbega ko kamaro hehe nakari mu busanzwe kera niho twumva yuko uko umuntu iyo bamushimiye bavuga bati ukora ibikora inka n'Ikibonobono rero nukuri gikora ibikora inka ati kuki hera ku mababi yacu. Amababi ngira ngo ku bintu bijanye n'ingwara yoba byo babivura ntibigira uko bingana, sinoze tondagura ngango ndabiheze mugabo ko muri uwo mukeneye kuzabumenya azofata kanya yegere ko mbure abaduserukira aha ku biro kuri Metropole cyangwa nanje bazandondera nukuri birarenze urugero. Ndabandanya ati ikitavuze coco n'amavuta, amavuta afite akamaro ntangere mu byo twabonye kandi naje ko mbure maze kubona nuko nk'abajya abantu bavuga uti baranavyibushe, hariho nakaguriye nambwiye ni wese kugenda koreka karorero reka ndakakugurire unamusubwira no munsi arashima. Ngira ngo nuko tutavuganye kuko asanzwe hano kuri centre Karusi, ndazi yuko ko ari mu isoko yambwiye ati nukuri iyo wabimbiwe nanje mba naje ntaco ivyo byose bombe tarike jamais
uno munsi niba atari ngaha kumbure ivyo byose yiyandikishije cane azoshikire tuzoheza tumuhe umuco si nico gusa umuntu agera twisiga n'ukuri umwigisha twaronse kandi niyo abantu bagiye barakurikirana ibintu kuri YouTube aya mavideo y'abazungu ni anti-vieillesse no kuvuga aragwanya n'ukuri ubusaza none ga yemwe mugico kintu tumva yuko ko tuzaba dusanga nk'isi yose ko tubaye aba mbere mugabo twebwe twatuzi ko turi nyuma mbwo usanga tugiye kuvura babandi twibaza yuko ko arimo kumbure twakomeye amashi canke badusumva byinshi nibaza yuko ko iki kintu na kamu kadasanzwe kiki kintu cikibonabona narya nuko ko dusanzwe tuzi ko mu ntara ya Karusi natwese turabarimye tubashijwe no kurima naco kikaba kirundi kitanga nahubwo kigendana n'indimiro n'ibitego byari byose ari naco gituma nibaza yuko no kukirima ubwacu kiranoroshe ntaco bidusaba ntaco bitugoza tugiye gusumwete nishaka turaba imbere nyamba twifuza ko ubukene tuvuga yuko ko twaba turimo aba bafise amakenga cyane nibaza yuko ko agiye guhera kuko mumwumvire nk'ikiro cyonyene c'amavuta litiro kubona ishobora kugugwa 240 uno munsi cyangwa ibibazo kandi ibintu birahinduka rero je kumbure ndiko ndabivuga mwibaza ati mu gushikuza reka kumbure akandi kanya nkaka kazotembe gashika mu mwaka uza cyangwa mu myaka ibiri imbere tuzoza tugire témoignage tugire evaluation yuko ibintu uko byatanguye uko byagiye biraduga aho bigeze hanyuma ngira ngo kumbure ariko ntitwerindira ko ndababwira ntuzanya evaluation kumbure narabikoze mwebwe ejo ubundi kumbure naratanze kwinjira namwe nimuze kuko nta na kimwe bigoyemo hajya turimo ibiharage tugende turashiteramo ikibonobono ku metero 3 ku metero 4 umurima wose gushika mbere naho wanasanga itongo ryawe ryose wejeje mu kibonobono bigutwara kinono kuko ubwaco gisanzwe kinafumbira kirafumbira uretse ko kijana n'imirima kiranafumbira amasi ataratituka kubera ko kumbure abayarima ko turi benshi tukarima ku ga superficie canke ku burenganire butoya cyayibaza n'umwavu ko muri gasanga ko hirya no hino iri kuragorana kuboneka mugabo ntaco zodusaba guri cyo kiro cy'ikibonobono canke bibiri ugira uko hari muzo hazura ko iyo ngorane y'umwavu itazoba itora umuti utiriwe bagenda gusikitana utora imirongo je nibaza yuko ko ndiko mbwira bumva hanyuma uba kumbure akeneye umuco uramvuye kumbure byose nivyo birangaha kuri aha ndiko ndavuga gutya ngira ngo yoheza kazoshikira kuri akandondera kuri telefone 69 870 454 68 870 454 murakoze bakuzi bikimenyesha makuru kibonobono media naha turangirije tubereka abatowe mu ntara nziza ya Karusi cyo twita metropole bagiye kuduserukira mu bijanye no kurima igiterwa c'ikibonobono kugihingura no gushora ibiva muri ico hanze mwari kumwe na David Tuyisabe wakoze kumviriza kino kiganiro washoboye gukurikirana kumbure akamo bagiye bagutera no gusaba yuko wogira ico ukavuze ko ari uwo wakunze mu bagiye baca hano utore nimero yiwe umuvugishe mwabonye ko harimwo n'umumekanicien asanzwe ari n'umushoferi wa Kibonobono Media kuko wa Kibonobono akongera kandi akaba nawe wa Kibonobono Media niwe adushikana aho tuba tugeze byukuri turamushimira cyane gose abikora neza kandi asanzwe ari n'umumekanicien wewe uri umunywanyi ufise imodoka waba uri muri diaspora canke hano mu Burundi ukaba kumbure utari bwaronke garage nziza canke umumekanicien wizeye ushobora gukoresha ko imodoka yawe urashobora kumurondera canke nanje undondere no mwizigirwa kuko abikoze nabi aratwebwe twamuranze nawe yoba ariko arigirira nabi ariko
afise intahe nziza. Eka n'abanyakarusi mufise imiduga mu gisagara ca Bujumbura, nimureke guteza imbere umumekanisien wanyu canke imvukira yanyu mu gihe muba mwumvise yuko abikora neza. Murakoze cyane, n'abandi bose bagiye baratanga nimero mubarondere mubavugishe, turi kumwe namwe buri munsi, buri saha, buri munota. Inyuma ya kamera twari kumwe na Zombie cameraman, we abashikiriza ano mashusho yose aho tuba tugiye hose tuba turi kumwe nawe. Imana muhezagire naho utaha.